TV. Reka ndakubaza ikibazo nk'umukinnyi wa karate. Ubunye umuntu ari sage akuze mugabo warakinye karate kandi urazi kugwana vraiment. Umuntu arashobora kumukonya. Kumukonya. Ubunye umuntu turamenyekana turakwita umurusho w'ingoma gushika dutsinda na gishora au niveau national hajya turafise ntuzenya ikibanza turafise ikibanza ca mbere mu Burundi bwose kuje n'umurusho w'ingoma washaka uruhushya rwari ruhari kuvuze mwambaye costume murazi ko kiye gihe twaramaze imezi 6 amagaba yose twagumye turi dutekanye benshi barabaza ngo amagaba ngo azoca tsambuka ngo bamwe baje ngaha mwamaze sibo muri mu gihano twamaze sibo atanga matuvuza atari bize tugira ngendero vyagenze mu nyuma tumaze kugira kuvuza baraduhira hano turavyemera turabikora turagira ukuntu mugabo en general nagira ngaruke cyari byarabaye kijya gihe bose twataye burya nta nyamidahora gahonze abanyesha makuru barakumenyekanisha kandi hande nabo barashobora ya rero no kuvuga ngo hari gihe murashobora kugira ikintu yibaza ngo akeneye gukurikiranwa cyane muga ntamenye ko yisha abantu mu mutwe cyangwa abandi bantu yisha ariko turashima ko abantu babigize ibyo baradusabye ikigongwe baradusaba pardon kuko bafashe ijya foto twambaye amakositimu ntibasigura ivyo byose tuvuze kandi bari babizi bacavuga ati mwarimo n'abantu bambaye kositimu ngo amagaba babikoze natwatoye emoji tw'amaso gucyaye turakubita igiti babatimbo bakubitana ama projecteur amatara bagasimakoza kwa maguru sare bagakoma induru tugiye guheza baca baranka bose ngo ya sare yose irasanga basubiremo turambara twumva no gatatu ararenganye uwakara ararenganye ariko twakoma induru kwera turyohewe abantu muri sano bakumindira baryoherwa naca turabafasha tuja kuri stage ukana kantu nyine bavyishimira ariko barakoma amashi bakigira gutyo yabari celebration y'igihugu ariko twe cyo gutwenza mu Burundi hari n'abantu mugasi benshi Imana ishimwe batanabiryohererwa kubera iki hagiye amagaba kubera iki hagiye amagaba abanyamusaga kunuku ukumva umengo ntibaharura iri teka tuzanye igihugu bahora ngo iyo filma bikora abandi cyangwa hagenda abandi kubera iki kubera ngo bava hamwe kubera ngo basangiye idini ibintu nk'ivyo rero nivyo bintu vya mbere bizingamitse igihugu umukama wanje bizotuma n'iryo ngira ngo niterambere zotugora gushika kuko tugifuza kubera ivyo bintu kubira ico reka utararenga ngaho onye eske iyi award ni yamagaba canke ni igihugu president reka yishura award si yamagabi ni igihugu kuko ni ibihugu vyahiganwa Abanyamusaga twaronse award ubu Jessica kende Abanyamusaga ko atari babizi je me suis intégré inyuma y'ikiganiro canje na Rasco ndasubiye kuhamagara kandi muri kiganiro ko rangira nasubire kuyaga n'Abanyamusaga bambwiye ngo naba legend bana ko bazana batahana ama award ko abantu batanze twozira kotse kora ko nta mwana bose niburavye n'ubwa mbere tawuru yiraba ari umuntu aguhaye link canke uyibonye mu ma recommandation ya YouTube nuko niyitwa hame yitwa Siren Vibes turi kuri Facebook kuri Instagram no kuri YouTube no kuri TikTok nitwa Ozira Koze hanyuma musingira nganire n'aba jeune papa jeune abashinga ntaye babiri b'Abanyamusaga hama twiyagira murana ko mfise award sije nayitsindiye nibo baje bayitanye bayikwe mu mahanga batsinze ibihugu birenga 38 vya Afrika muriko murumvira ivyo bintu gutsinda plus de 38 pays harimwo South Africa harimwo Baganda harimwo Nyarwanda harimwo aba Sudan harimwo ibihugu byinshi gose hama award gataha mu Burundi izanye Umunyamusaga ni mpamvu ntegeza ko Umunyamusaga nishaka kwijana reka ndabakire tuganire hama mumenye vyinshi ukuntu bayizanye ukuntu batanguye ukuntu bakorana ni umugwi ndagakaranga w'amagaba uyu munsi rero nakiriye abasanzwe barongoye uwo mugwi babiri muri bo reka rero ndabakire hama twiyagire ntimuze kuja kure hari abantu mufise ingeso mbi yo guskipinga ibiganiro mufise ingeso mbi yo kubisimbisha muraba introduction gusa mugaca mugenda iyo ngeso si nziza niba udafise umwanya urashaka kukibika urari umuntu hagiye nk'ibishiko gose ngo ugure emission uri ku kazi canke ko wabonye titre nyene guhabura canke abonye akantu karatesa mugabo udafise umwanya yibike
ntama uronsa akanya ucuyugura rero kora ko dukora ibiganiro by'isaha irenga iraba uri pause kugira ngo ntuze guhata ibintu biryosha biri hagati mu kiganiro sivyo none reka rero ndabakire hama tuyage duhere kuri president ngo bihindagurika inosa jana byaheze namatwi umunyamusaka kabaye inosa karibu umeze neza shana amahoro mwese dusigira yego amwese adusigira yego ndabasigaranya amahoro nivyo kweli ubitahura gute iyo ibivuze ngo amahoro mwese yadusigiye dabura uvyumviriye gute kumisi yose ugendana amahoro Yesu yadusigiye ati hora n'amahoro ahora n'amahoro y'umukama umva Imana yavuze Yesu yavuze ati ku musaraba tuhangene yavuze najibuka ndabasigaranya amahoro yabivuze kumari ku musaraba canke yivuze ariko araduga yavuze ariko araduga umenga sinze burya kuducanganya muga yarabivuze amwe Yesu yadusigira kandi yari muri rya misi ya nyuma nyene yaragira ngira umuntu adasoma Bibiliya atanasenga mugarumva ko amajambo ari ahantu yanditse quelque part yarabivuze gusa numaze pana ku musaraba ngo ni muga byaravuzwe umeze neza mugabo asha ni impore vraiment yego reka nakire ngahana farasha bite asha ni impore kabisa urakomeye yego ni impore karibu kande kuri Salon Davis Jenny Sawa murakoze cyane yego uyu yarigeze kwa president w'amagaba uyu yari president w'uyu munsi kibazo cambe ubundi twari twavuze twenagreta ko tuzokora ikiganiro c'ubugenzi bw'abahungu nazo twohera kuri mwebwe kubera aho ubonye farasha niho ubona inosa aho ubonye inosa niho ubona farasha yarigeze kwa president avuye ku giti c'abanyecubahiro muri mu magaba aca hakurikira farasha mufitanye reka tureke amagaba kanza mufitanye ubucuti bumeze gute ubucuti dufitaniye ubona tuzinanye kuva ku myaka nuvuge 6 ngira gutya mikrofone mugabo umva atari burya twebwe umenyere gufata imiduri n'imirisho nibaza ko ari umwironge canke imirisho urumva je twamenyanye kuva kera kuva twakora muri quartier imwe kujya bivuze muri introduction ku Musaga hama twiga ku ishure rimwe abazi kure primaire do Kinanira barahazi kuva turi abana batoya novuga yuko rero dutera dukura turi muri ntuze yimwe dutangura ibyo gutamba turi kumwe umva rero numva n'ubugenzi bwa kera bwo kuva mugira mu 90 na mboze nka 30 muri abagenzi nka 23 ni nk'imyaka nka 28 imyaka 28 ago hajya rega aho zibiragoye gushika kuri vision cya bintu ratsukavuga nibyo abanyamusaga ntimurekurana turi inshuti turabagenda usa nk'abantu bavukana nivyo nawe yatubwiye yego tumeze nk'abantu bavukana ugize ikibazo twese tugifise ufise amago tuba tuyafise sinzi ko murabona nk'iyo twagize ya festival umukozo agera kuri abanyamusaga nk'umuntu yabuze ku Musaga asha umenye yuko nawe mutamuzi nanyu mutaraganira kumva gusa ko ari umunyamusaga ufu muhashika umva ni ibintu ngira byo ni wa muco nyene w'ikirundi nyene ariko Musaga ari umuco w'ikirundi cyane gose kwitanaho ukamenya ko umuntu yagize ikibazo yaryohewe mu bihe byose mukaba muri kumwe yego natwa tubwiye ngo ku Musaga avuka bari legend gusa nivyo sha ujya gira ntiyihenze kandi niye kuko ravye za volley za handball no mukaranga za taekwondo za karate no muri ntuzenya muri gospel ne Victoria sabanye Nazareth Victoria bane ni badudu ni ba Apollinaire umugana bari legend ubu none abantu ntimubazi sawa sana bayakuba bakera nabarega bari legend si babandi nyine hari guhaza abandi bashasha nabo nyine bari koraza muri ugo gwego ni nko amagaba barazigishura n'abari legend ari n'imigabo y'abari legend zabuye nzira uciteme sikuvuga ko bace bazibira hagene birarangira ariko haraza n'abandi rero abanyamusaga twe tutavukiye ku Musaga cyangwa tutakuriye ku Musaga je ibaze ko nkiri muto nagiye ku Musaga je ngira nka 2 fois sinasubiyeyo donc ivyo bintu byose bavuga je ntavyo nigeze menya mugabo mwebwe je nshaka kubaza ukuntu nkunda iyo ndukunda mu isore ku Musaga ndayitwenga havuga ati ibintu ntibibaho ibi byabaye ryari umva ratwa tugiye ko yateye uyu muntu ava amaraso ari umwana mutoya mu mutwe mwebwe rega ko muziye kuva mukiri bato shaka mbaze umwe atubwire
iki enfance y'uwundi tubwire ati je ikintu ndibuka kuri inosa ibintu yakora kiri mutoya bimeze gute umwana w'umunyamusaga naza kutubwira farasha buravyumviye aizangira ndababwire farasha umwana ukuntu yari ameze ko umuntu ariko barabunye muri no mu byakaranga ubona nkiri abantu bari stage batekanye urabibona mugabo nyene murabanyamusaga urumva udusabye kwisesera gatanu turabikora muga ntituzakugiza kure muga kandi nacohoze nugu muvuga kumusagira turabarundi arabaca bibaza ngo nubundi murabarundi nta muvuga kumusaga cyane nta muntu niko rangene murateza abantu ko abantu bashobora kubiguhora ko umunyamusaga bakagora quartier bati hano umuntu aguma avuga ibi nibi sha aya musaga ntiyamamaye yaba ari abantu bahoye bahoye kugira kuva kera ko abo nta yindi quartier yiri gend ivugwa ni musaga gusa ni byiza kuri kiravugwa mu byiza by'ama award ma gospel mu guserukira igihugu babiragiye cyane gose nkavyo nuzawumva kera niho twiga kuri nkiciga kuri semi-spare d'Orohero hatakaye nk'ikintu nk'idarapo canke kwishuri canke ugasanga nk'ivyatsi birahiye ngo raba ko ataramunyamusaganyo y'itabi ngo riturebe ibya vyatsi cyakaza homba nk'abana mwigana bamubuye nzi hehe ngo bana ngo amabati ngo yiwacu ngo yibwe n'abanyamusaga nibaze ukumva utuntu nk'utwonye mugabo bakibagira ko ari ibindi byinshi hari abashampion bariyo mu myaka ya kera mugabo bose birabacuruza birabadandaza sha hakwidandaza mu kintu kibi oya kidandazwa ubu nuko ata bintu bibi atarage ama memes ngira tubona ku marezo sociaux abavuga ku banyamusaga nuko bwo kumusaga iki je umuntu atereye igituma bikunda none bijya ni kubera en fait yumaze kubona abantu nkuko abazungu barazi yuko abayirabure dufise bote nziza bote naturelle bagerageza gukreka ikintu cyose bakatwereka yuko dushusha n'ibikoko rero abanyamusaga n'abantu beza ku mutima bafise urukundo bitanaho rero abantu bashaka kubadeturiza ibintu byabo bacagerageza kurondera utwo tuntu nyine avuga ngo hanga bagira ibi nibi babonye n'agafoto ngira ko muri Sudani ko umuntu yagize intuze nyashaza ngo n'umunyamusaga bamubaza ati ava hehe yitwa nde wapi kugira gusa ariko hari ivyo usanga ari ivyo bo nta mwonga uburi sato budahizwe hari yanyu ugiye ni Vatican ugira ngo bura kantu kameze nabi ntaje bantu tubwire yose ngo banze umvuge we bashaka jewe shobora ndamwibuka kera kuri tele ya football abahazi mu kinanira yarakwita amashiti sana masinduje ku bipine sinze kuyibona hari ibintu bavuga ngo zo gupaya zimwe bagashira umugozi gucya hejuru umuntu agaca dunda ku gipine umuganga ari mu acrobat donc ari mu acrobat sinzi ingene byavuye bihinduka mu nyuma byavuye avuze none kuvuze ngo manje no kugira acrobat byose no butebete oya karacamwo n'amatwi twakuri hariya kumusaga ndagenda abwira ikintu kimwe gituma ari amatara menshi nkakuriya ko mu Kamenge hari ikigo cyitwa Centre Walisi Centre Walisi hari imikino yose karate ibiki gusomba ibitabo bintu byose hagacaza hariya mu kinanira twaba kuri Sokarti hari ikibuga ca volley ca basketball kabe ikibuga ca football en face akacaho n'ahantu bagirira macrobasi rero wasanga uje nko mu gatondo gasanga utashe nka midi gufungura nko mu vacances ugasanga saa mubanje kwanza kuja muri basket wava muri basket ukaja muri volley waja muri volley ukaca mu goja mu masantus ubusanga tuma tugenda gukinyira ugasanga rero umuntu akuranye utuntu twinshi muri we ariko rero ibintu byakaranga byaratwara umwanya munini byaraturyohera cyane gose umva uri kuravuza ingoma n'ibintu wararirimba uryohewe ukongera ugakora ukagira haravuga ibyo gupaya amasantus twarayakunda cyane mugara bazo nk'abantu baje gusamara abantu rero bakunda igituma twakunda amasantushe nikora abantu bose nivyo baza gusamara n'abadandaza ikaranga bakaca baza kora usanga abantu bagize umuzingo ariko ari byo muri ko muragiye muga nyuma yaho yazumva ari umuntu avuze ngo baransofye ngo baranyivye kweri kiyaze gusamara baguma kwita amashiti bagirana yego inosa nawe afasi yari utunubuka muri avance yibona tu Genos icyo ndamwibukirako turi muri encadrement yo kuvuza umurisho w'ingoma wewe yarakunda ibintu bya karate cyane gose abona arafise dane gushika kuri dane n'umwigisha wa karate mashuri yose yagiye araca ko yagira abo umwigisha uratse ko bigusa vrai bana kundi vyumere umuntu akuravye maso ubona ko umuntu arakina karate gwe ikindi naco yarazi kwiruka yarazi kwiruka bijya byo kuvumbuka yarazi kugwana bijya by'amakomba y'abana ebana yarashobora gukubita nk'umuntu twiga nka troisième agakubita nk'umuntu yiga 6e agaca umustar agaca avuga bana yanesheje nakane kandi yararinda vraiment agaca akunda kugwana agacije bijya byo kwiga karate ibiki kina cyarazi kwiruka bya 100 metres
twe tura nibyo je nakunda football na football narikunda nuko atabivuze nakina muri wari skinanya gushika 3e division nakina kuri witi na match aba yabasani n'aba DJ sinzi ko abonye ko ndakina ndakuvuga wewe rero ikintu cyo kwiruka avuze 100 metres nawe ungana waranumengo umuntu muto muto muga ngene yiruka ukabona vumbuse nivyo vyagira vyatangaza ntuza gusanga no mu ngoma bicaye tworohera cyane gose ujya warakinye karate ko warakinye football ufise souffle muri wewe ufise taille nta biro byinshi ubufise ibintu byose usanga no mu ngoma bica byoroha ucugororeramwe nusura cagwana oya baro kugwana kwa ari je mugakina murambara amaga bata ayimeze kuwe sino uyu muntu aragenda rimwe akantrena akigisha urumva ibintu umuntu atangwa ari umwana ntibice bimuvamo reka ndakubaza ikibazo nk'umukinnyi wa karate ubunye umuntu ari sage akuze mugabura warakinye karate kandi urazi kugwana vraiment umuntu arashobora kumukonya ubunye umuntu umuntu aje akagusotora kandi akabishira mu buseri rero umuntu agusotora atabuseri abishizemo jare yagusotoye nyene ukwihangana kora ko gufise umuntu akuze ukamwihanga bwatsi wewe ntaco ngira wanyweye ibintu byinshi nibigiye mugabo ungiye bishe museri no wanda gusotora uyu munsi akacibisubira cyangwa nyene ko bona ko kagukoza gati mu jisho kwera uyu muntu umugenza gute bishaka bitarashaka mugabo biramutse bishitse musanzwe rero ibwirizwa rya gatanu muri karate bavuga ati retenez toute conduite violente ati ico kintu cyose coza ari kigutrakaza cyangwa higire iki menya kuvyakira ntibikubabaza cyangwa ntibigira iki nico gituma kenshi ajya muvuga ngo umuntu akina karate yakwise kanaka musanzwe kugwana wewe wifata nka je mugabo nk'udushwanye cushavura naje shavura zibana dukunda gutwengera wewe ushiza n'iryo shavu ryinshi naye cinda gukontrola nka cyangwa mera nyene sishavura wiga kuterekanisha wewe ufata ko ari je ibyo girugira muri cyo gerero wavunagura muri je muri je kubadi rero muri make abakarate kamenshi ntibagwana ni gakiza ubona mu karate ngagwaragwanya kuko kujya umuntu aba yarize ati bimeze kuno ari gihe uvuga ati je umuntu nkamukubita zo gusanga ni binshikanye kure so ati baramfunga cyangwa bagira iki none akwabo gukina karate udoshaka kugwana just mani mpamvu noza gukina karate nshaka kugwana oya hari igihe bikenerwa ukabona ko umuntu kweri yagize cyangwa bivunye musuma cyangwa iki mugabo nk'ubu wewe turiko turagira urankubisa nk'ikofi na karorero ahoye muri uwo mwanya ndashobora kweskiva gusa nakubisa mugo bandanije kabandanya mugana wari hano nkaca gukora mu maso nanjye ngagira guhidira indaki ucupatana agadinagera ukamenya nje kibazi yarageme abantu muzohura na Inosa mutari muzi ko yakinye karate mukaza kumuyayatako kwakina karate mukaza kumwasamako and azokuvura amagufu ariko arakina atabusere burimwo ariko ari ifyini amahoro yaraje nta bantu bagisotorana nibo inzego zica zikora ari abantu bamenyereye kuburana bana nkuko uyo niyo iwacu dukina umupira w'amaguru abandi bakagira iki hari abandi ziriya ntaraza hariya kure bo baje kwa sister abantu bagiye kuburana ngo umunsi matayo ngo na Gabriel ngo ziraza gusasa barandikirana mu butunga umuntu nk'uyo yakuze aje kwa sister abantu baza kuburana abandi baje kora football abandi baje kora football bakaja kuraba umuziki muri spectacle wo agenda ku commune gusa ari abantu baza kuburana ati uyu munsi rubanza kwanagana naka biza kuba ruryoshe umuntu rero nkona kenera umwavoka ntakenera iki uvuze ngo uramukubise gusa cyangwa kamucirako akubwira ati akarongo kakana handi suku umucire kwa matemeruko biro turuva ngo ceinture noire ukariye nukuri reka mushaka mutubwire muri 28 ans mumaze y'ubugenzi bwanyu sinzi tuadukore ganje bakubwaye baza ko mukizi girlfriend agiye umva nyine abantu tubifu nta muntu turagira abagore mazogira emission ya mama babiri bamaze imyaka myinshi barabagenzi ngo barashika nabo nyine imyaka myinshi 28 ans mwebwe nk'abahungu mu bugenzi bwanyu nta bintu bihari mupfa canke mwebwe muri abandi ati bro nyene sorry nyene vyabaye nta kumunda mu buzima bandanye canke vyarashitse muragira ikintu kiri sérieux mu mupfa murondera we yo kubiresu yo kurondera solution bitabanje kubacanishamwe nk'abagenzi bo cyambere ico maze kubona nature y'umuhungu abahungu n'abantu batabika b'abanyamahoro batabika urazi meme Dieu masculin
Qui t'a dit ça? On est Dieu, on dit le t'a dit Dieu. ça? On dit le Dieu, pas la Dieu. Ouais. Muga ntacyo data wa twese rindira gato muga ntuce Sawa, w'umumengo navyemeye. uriko urumva natire y'abahungu Ndaguhariye. ubonye n'umuhungu ashwanye n'umuntu akaca bigumana akabibika Ari mwambika ijipo. ntafise natire mugani wa nyene turamwambika ijipo mu irigara ariko mu bisanzwe je nayo nosingene bimeze niko rambo biba bivana n'umuco umuvyeyi aba yararesheje umwana nyene twarakuze d'abord naho mva gutyo nivyo turabanyamusaga ariko twagiye kumenyanira ku ishuri ikindi naco ahajya abantu bameze kumwe ntibahuza Innocent afise ingene ameze je ndafise ingene meze rero tumeze dutandukanye mu bijanye n'imyitwarire n'ingene tumeze birakompletana ya musamukeniraniye ya hari ikintu uko nyine bikubwiye Innocent n'umuntu acumva ibintu bishavuye canke ibintu byo bombardo byo ikintu cyo kunonera umugwi canke cavuze nk'akaroba musi twambara amakoti yari cubona ngo umuntu yajugume yagize n'utubigire gute wacha abari calme ucubona catekana canke yumvise nk'ikibazo mu mugwi urazi nta nyabitabura gahonze nkuko nayabwiye ni Vatican ntabura kana kariya anye ugasanga ari nk'akantu kabaye mu mugwi canke niki icakora ubagira reaction après ace nk'imisi ibiri canke ngahe ngakabanza kwanza akavuga ati ibintu uko bimeze gucyanye kitonze kwanza turindire turabe arazi arafise ingene akontrola ibintu bikize ubwo nyene ntibimutirimutsa hama je nanje ngene meze ndazi kuromarka rodanje ndazi kubona rodanje ndabona ati iki kintu ko kiraja ngahanye ko kizenga kirashobora kuzana ingorane kintu tugitware gucyanye umuntu ariko aritwara gucyanye je ashobora kutwononera ibi nibi twarabonye imigwi myinshi ingene ibintu bigenda birasambuka ingene bigira intuzenya iyo hajemwe abantu bameze gucyanye badakunda ibikorwa cyane ariko hageze assemblée n'abaza mu manama abantu se abantu beza no kuvuga yashe kukaramaza afise ikaramu na calculatrice kandi atigeze atonda mu gikorwa niki kurumva mwe yavuga abantu bamenyere kubura ni eje maze kubihomarka canamwe ati no muntu ubona gute bigende gute abantu bameze gucyanye tubatware gute twashobora kwitandukanya nabo kuko abana abantu baza kwica umugwi kandi umuguri kurapfa barakunda ibintu byo kuburana indani induru kuko mu nduru niho bumva yuko bahanganye iyo bahanganye n'abantu yumva ko bariko barahangana n'abantu niho bumva niyumva ubukuru nahanganye na naka mugabo bo nti mu mutwe wa n'ubwenge bwabo ntibimvira yuko hari ico biba ko birica ya muri ico gihe rero je ndazikoma karo danger Innocent nawe arazi ku resolve arazi ngene ibintu shoko ama solution ngene bishobora kugenda hama nivyo byarashika ugasanga arico dahurije ko gasanga araje mfate nk'ivyo nk'ivyamariste gasanga araje nka ntuzenya araje nk'igikorwa muri club turarenga 30 ariko harakina abantu bazoserukira Burundi canke umugwi ashika 15 abakobwa 5 abahungu 10 abahungu 10 mu watimbo 30 abakobwa 5 abakobwa nka 50 tubatore gute hari nuca gukunda kuza ibibazo nakaratonda cyane gose mugana hatonda cyane gose ebana wapi ntavyazi uriko urumva naka ebana ntatonda cyane turamubura cyane haboneka mugaba ashitse kuri piste ebana aratabura abantu kazamva tumushizemo duca yigira ikintu cyatari ashobora ko tumukeneye ujya nazo tumuciye intege nivyo bibazo bikunda kuza rero cyo dukora rero ni handi usanga turiko turahahuriza mugabo ikintu twamaduhuriza ko misi yose turabe ico dushiriye abantu kuko abantu bakeneye kumenya amategeko y'umishirahamwe bakeneye kubona ikintu ciza ntare bikundere ya intérêt public intérêt ya bose nivyo no bikunda kuza rero iyo rero muri febre mu barongozi canke mudahuza canke mutarabagenzi kenshi nibuzamva imigu yasambutse yagize ne kubera iki ubwa mbere ntimura abagenzi nta ikintu cyo kononekara ntaco bikubwiye wese murabira inyungu gusa y'amafaranga yinjira mu mufuko ni ibintu byo kumva yuko tuva hamwe canke twavukiye mu biradufasha kubera iki tuvuga ati après tudutaha hari yani twacanamo tuguma tubona nabimaziki nta kamaro na kamwe bitanga ariko hano dosanga nk'ibintu by'amakurebe bigira ikibazo ozi nazamba nk'abantu umwe java hari undi java aracabaza gufonwa ikintu kimwe mugabo ico kintu bose barafise tara yo gutamba cyangwa kuvuza ingoma mugabo kamere yabo niza guhuza niza gutuma babana natwebwe ni kizoramba rero umuntu aza muri twebwe akabona twe turabagenzi ari oblige nawe yo gucika umugenzi ya ntubuje kutwopoza twumvise uje kutwopoza tuvuga ati ebana ego genda mu bindi bintu nawe uri umuhinga wagute naho ukoze umukondo kwijuru
tukubwira ati ebana genda ubigirire ahandi tutanagufise turabayeho abandi hantu uja kuwukoza gendera ahandi ukoze so nuko rero ibintu bimeze egiye bishitse tugagira tugashwana biva kuri ako kantu nyene mugani dushwana vyo mu byo kugira hano aya brother fere jean birakomera bikajemo n'abandi bantu ya tuvuga ya ikindi naco turafise abantu burya bakuze bakunda kutwitwararika jiva sangana igere muri Hollande niyo yatanga utwisha tukiri bato hariho novuga Asa umunyamusaga n'umunyamakamba ariko yakoreye ku Musaga umunyamusaga nabona nawe uza kuba ku Musaga imyaka 2 gusa ucugira spray y'abanyamusaga wabaye ko ndaswe umugenzi wanje mwe muri abagenzi umba imfisa abagenzi b'abanyamusaga umba nikitari umunyamusaga nikitari n'uwi Nazareth ya Unyazareth ate pomuzi niko ndakunda kubivuga ko ya tugiye twakirabuye tukira abana batonye nibaje kutwigisha turimba ryari ryambere tangwa kuririmba sindi aravyibuka aratwigisha kuririmba tukira abana batwiga turaze primaire twakirabuye mbaye ngo umunsi n'ugweze bavyeyi barezi sangwa niko akatwigisha nyine numva ni ibintu apari kwiga ivyo kwishuri ukurandi bagenda baraguha ibindi bintu gendura ya hama ikindi naco kacanga abo bantu bakuze nyine tugenda turaganira ukamuha umwanya akakubwira ibiki kwera abo bakuze arakwereka amadanje y'ibintu muri imwo byashobora kubatera ibinabiriya ibimubigize amashaka gutapakote hari abitwa ba Patrick nabantu nyine abo agukunze nkubu babone indirimbo zacu nari indirimbo imeze neza ningi abantu muri mu ma6 ni bon bwagishobora gutuma mutakaza 6 naco niki inye mwigengesera ukunuku gutya na gutya kubera iki bituma adatapakote rero gituma nawe gushwana bitaza kutudomina ati yacu nko mwevuze abahungu mereze kurgesije mwambajije cya turabico dupfana nico kinini gusumba ico twofa okay muri abayobozi b'amagaba kandi no Imana ishimwe ndabaronse dutekanye bwa tubabaze ku mugwa w'amagaba d'abord shaka kumenya ukuntu vyagenze kugira ngo mubwire umugwi mwawutangiye muri kunyene muri babiri canke ide yavuye he vyagenze gute mwari muvuye mu zindi club kwa club twuziye kuva kera ntataranye n'iyakira ngo abagumya banga gira amahoro aguma vyara abaguma bavya ama club menshi nibaza ko nihunja yaje imbere y'amagaba twe turabanye mahubwo turaba bebe rekade 2014 urumva ko mwaje muvuye mu ndi migwi mushamwishira hamwe abanyamusaga canke mwavuye twebwe nyene abanyamusaga tugire club yiwacu vyagenze gute Mboreka sinzi ko president yatangura bo bisanzwe bitwa mu gitangura nyezina twese dusime guturimo naje nari mu mugwi tarukinzo legacy urabuzi kera bakunda kujabuka kenshi ntwari muri kumwe na Farashi oya twari kumwe amuga kera ava cyane twiganye tukiba toya twari hamwe mugari tumaze gukura uyu ari mu baragwa karanga naje muri rukinzo legacy kweki mugabo dabara mutari muri migwi mbo mu bisanzwe nta mugabo wari uhari twavuga yuko ari kutugira mwese yagiye mu mugwi umworoheye canke akunda okay hama je n'ucugenda cenja mu kwiga interna Gitega lycée Gitega NG hama donc umuntu arabandanya uko muga rero tumaze turi kumwe no mu frere turavugana tu none sha twe uri kukomeza umugwi hariya naje ndiko nkomeza umugwi hariya General Vice President wo mugwi nawe yari president wo mugwi yarafise yarimwo hama cyo tubona nabandi bose kunyene ukwivuze mu bagunyabanga bariyo imigwi yose ikomeye nubu iyo migwi uhora ubona umuntu uze mu ntambo z'ikirundi kwanzurindiye usanga benshi ari abanyamusaga nyene uvuze ngo bariyo donc abanyamusaga ati abanyamusaga bariyo ne barayisa bose munatana bande bagiye bose bangarigari bumva bose bari baba kumusaga atire twe tugane dukure abanyamusaga bose bari mu yindi migwi tuvuga tuti kwera twari yari generation oya ntuvuge gutyo hama uyu kubera general mvuye muri interne uyu nawe ari yina karapambana nanje nari ruguru Igitega mvuye yo nyene nje mu ntuze muri Teskameng kugira ndangize cyo turavugana tuti turabe dukora umugwi umwe kubera twisanga bise ku kagoroba twicaye hamwe uyari mu mugwi uyari mu muri ko mutera inkuru zo mandi makreb tuvuga ati ibi bintu happy vraiment nka kumwe ntari rushatsi yaza mu ntuze mu gihugu agasanga abantuze
babatware umwatwara agace akanda imiryango rero niyo miryango rero yari impuze y'amatribu niko novyita mu nyuma rero cyo turagira turavyumvikana twese ati reka tugire umugwi turavugana idehera muri twebwe babiri tuvuga tweregera abandi tubona ko bari bafise impuze bari mu nyene tucika ba membre fondateur batanu turavuga tuti rero aha rero reka tudemare kubera twese igitoma mubona amagaba peut-être yaje aduga cyane twese twaje dufise experience muga twese bari dufise ahantu umuntu yari yaratse deja urumva ko umuntu umwe yaraje uwo twahurira ko twese yari umutama yitwa Jiva Sanganiye manager wacu n'ubu uwe niwe yatubwiye niwe yumvise iyo video yavuga ati mwese narabigishije mukire batoye aho abo mutagira ikintu kimwe cyo turare rero rero turademara tudemaye abantu igikundiro ku bantu baradukunda tugitangura harabona dufise imidure nga peti ngo kumusaga ngo izini frappe ngo nta mudure bazi kuvuza urumva uyiba munyafise umyironge ngo hoya ngo umuhungu ngo rekara tubesha ati abantu ningene basasi sabanyakaranganya n'ivyo kuri barako ratubesha mu nyuma rero niho bamaze kubona rimwe kabiri tugo tuvuza umuziki uri ku manote ku manorme harabari bari mu mashengero makorare abandi kuno rero turaduga umugore w'umuduga gushene gushika n'ubu we nibihe bintu mwibaza ko byafashe ya mbere mu gukuza umugwi cyane kumva ko mwaje mugabo rero entretemps nibaza ko umugwi wanyu wanaduza hari indi migwi itari kirakora cyane aya byo tutari tucumva tukibona nkuko twaribona kera hajya baba bariko barakora ariko gusangira ngo niho bariko barakora cyane gose korana imigwi akunda kwa mutubazo hozi ndabizi urabizi nawe we urafise abagenzi bari muri aya ntuyigire ntuyigire simbizi navyo nzi ariko harakunda kuba mutubazo gasanga utubazo turabatwaye umwanya utuma batera imbere agace bikonsantre kugira banze konza bakimura ibibazo ivyo vyamabibaho nkamaso y'umunya gatonya ibintu urusuye nyuma vya izina magabi yo ryavuye twarice turarati twita izina tubona yuko rikora ku barundi bose mu mice yose cyo turimvira amazina atandukanye cyo tugwa kujya amagaba turavuga ati kwereka amagaba uzasanga hehe ugiye mu rubanza uramba amadote da amagaba uruvyumva umwana agira asubirire se wiwe bagira bamuhe kugira ngo asubire papa wiwe kubera ari mukuru canke aje mu gishingo case kubera umuvyo bayitevye Imana bamuhiga bakubera iki abayisa murago umushinga ntagiye kwatigwa igaba ni iki nabo bagiye kujumbura ngaba batanze ari igaba ni icumu mugabo si icumu tuvuze icumu ni izina rusange ariko hari igaba n'ingobe ingobe ni ryo kugwanisha ryo kwiraririza usanga rifise amashami abiri ushobora gugiye guhigisha igikoko abahigiye niba rigitwara canke abagiye kugwana bise dushame tubiri uhoroza igikoko kurayamara niryo kwica n'ikintu kibi iyo ngobe ariko igaba najya ritandukanye n'ingobe nikimenyetso cy'ubutore n'ubutware nico umushinga nahishimikize kugira ngo ndabibabwira muzobibona mu batimbo urazi ko rumwe barifise hagiye umuntu bagiye kuganduka bagira hesa muragwa ubutware bamuhiki igaba bagira basohoke mu rubanza gusaba gwaheze n'icyo gati duhamagaba imbere yuko muduha gashingura cumu mudutegura amagaba kugira iki dusure niteka twazanye no kuvuga igaba nicishimikizo citeka uretse n'ivyo zorabe ku mahera y'u Burundi iryambere medite cha ku basirikare ijya ntuzenya iryambere migerogo sanga ariko amagaba 3 no ku mahera rimwe rigenda n'ingene no kuvuga turageje kwira ivyo byose amasi twasanze bikora ku barundi cyane gose turatohoza no mu bantu baturuta dusanga igaba ikimenyetso cy'ubutore n'ubutware turavuga ati cyo kintu tuciyise ifuko duca tugihagarerako nico gituma mubona abarundi bose no mu manzo uruvyumva nataragaba bayatamiza wumva duhamagaba tugenda hage ntavuze ngo duhe ngo babantu ni amagaba nyine bariko aravuga so rero no ku bintu bimeze rero hari ikintu mwabaje muti vyatumye mukomera mubaho cyane gose mwubakiye ko nibiki muhago muduga vyihuse muduga vyihuse nkuko yari yavuze mugenzi wanje bwa mbere ko dusama experience dukuye mu bitandukanye ikindi naco nuko bwa mbere ugira tugiri iyo equipe twavuze twumusaga abantu benshi baduha iyindi connotation connotation y'ubwoko sivyo tubivuge nibisanzwe 2 connotation y'abantu b'abanyakajagari bakunda kugwana bakunda ibintu byose bibi urana bya bihe twacamwo twarabiciyemo nzaba ngo musaga muga turavuga tuti niki gishobora kuduhinda image atari batubonamo tugakora ibintu byiza byoshobora guserukira igihugu muri zingabirano zacu muri zinguvu zacu ko tukiri bato ko ngaho twatanga mu dufise ama 25 26
no munsi je ndafise 34 ans inosa gutyo nyene cukura kuri imyaka iheze wita yari imyaka ingahe cyo mbyata tukiri bato nko gufata umujene uno munsi akimvira gukorishira hamwe canke n'ibike 75 agaparve na gukonvika abandi bari kumwe aba yakoresheje inguvu nyinshi rero turavuga tuti dukore ikintu tureme ikintu gishobora gutanga image ishusho nziza yaho tubaye nta twakuriye duheshe agaciro abavyeyi batuvyaye duheshe agaciro igihugu kugira natwe dusizwe icizere nibatubone muri vya bindi ya nikoreye kuca twumvikana n'abakobwa bajya mu nabashiki bacu dutamba bamwe n'abahungu turavuga tuti iyi migi yose iri kiratera bajya wumva iyi migi yose shininga niyo migi twaba turimo tuvuga ati gute tuja guteza imigwi iriye yazangagara za Kamenge za Buterere za Nyakabiga tukaja gukora ya repetition dusize ngahanye rega aba baguma bavugwa neza natwe tuvugwa nabi kandi dusico twohindura bo turavuga tuti reka twiyegeranye tubaze kuja hamwe sinovuga vyinshi ngo n'ubuhinga bwinshi je nico namamvuga kenshi n'Imana yarabishatse kuko itabishaka nivyo ari gukunda mu minsi 3 ya mbere twaronse umuntu atugabira ikigabiro c'ingoma turagikorera atama yaravuga ati jewe yitwa Eme Home ya yegeze kugira ibintu bya 50 abatisi ingoma twe namara dufise ni giki twokora basi kugira ziduhe umviriza ngo muzonkoreye imanza zitatu zagusa shinda ziba turenyura turagenda turazikora turatanga ibikoresho dote ya mbere twagiye twatangiye dukora amahera 80000 demikato imigwi yose ubona yose yari kuri standard y'ibihumbi amajana rukurumba muga turavuga tutireka twemere tugende buke kwari kwagusa misanze ni kwari nko kwagusa mugabo twe dufise vision iyo ufise vision hari ivyo wemera guheba n'ivyo wemera gukora bishikire ca kintu turaduga ikindi naco tubonye nk'ahantu hari abantu benshi ana nk'igihe Burundi bwagira bwinjiye muri kane navyibuka twarakoze indirimbo ya gusa turagenda turayiha muri FFP cyangwa ati kumwenze mugira initiative mugakora indirimbo iryoshe yaravuze cyane gose ya kuri muri n'ubundi tugira imana buca burinjiye muri kane hama uburongozi bwa FFB buraduha marche nziza cyatubwira twagura ibindi bikoresho byinshi 2019 turavuga tuti reka tubandanye dukora gucyanye 2020 turasura indirimbo mu Burundi kazijya Burundi baya magaba biraduga abantu baratumenya bari hanze turavuga ati abana bari kwakora ibintu byiza reka tubashigikire gucyo wanye turiyubaka turavuga ati none ko tumaze gugushika ngaha anye ntitugume turako twahejeje cyangwa tugarukize tuvize loin ejo tuje gutamba ama stage canke hari ikindi kintu kitarakorwa hari ama festival menshi ngaha mu gihugu akoranya abakomedien akoranya abantu bagira gospel akoranya abakimura yazi eske nta ikintu twogira cha festival cyo kuranya n'abajya bandi ko turi muri succès nakundi ko partager succès n'abandi kuko kuva atacukoze tacumari abandi nacuzo wa mari abandi komsa gutyo dukure n'utuntu two kwankana ubonye mugenzi wari karaduga kuri biri kiraduga ucumengo niki twe twaravyanse turavuga tuti duhamagara n'abandi dusangire ntajye macu umuntu umukozi uvutse n'ubimbwiye siza tugapartager wanashima tukareka bagatangura tutwaza gupresenter mu muto wanyuma abandi bari kubarataha muramaze kwibona kugira iki tubereke yuko twubakane twubahane dukundane umve mugenzi wateye imbere ko ari ubuteye imbere hama ibintu byo tubifu n'uduki biveho niho rero twacha dutangura ico kintu kiraza kirarama kiraduga gushika no munsi hari n'akandi kantu nibagiye inasasha vyibuka ijya coupe de 0 bijya byo muri basket urazi ko hagiye twe twisabiye kuja kugira kwanima kuri free Apotre Jean Paul turambwira twebwe dukeneye mu dwe tuvuze kuri gusa wow c'est vrai ngo ya nta dufunda ba déplacement kubera iki kugira ngo visibilité no kuvuga urashobora guheba ikintu no munsi kugira ngo profit ikindi kintu kuko tumaze kwerekana ibikorwa byiza hajya nico gituma na kenshi uzora duhamagara hajya hanye twaje tugendana batandukanye turamenyekana turakwita umurisho w'ingoma gushika dutsinda na gishora au niveau national hajya turafise ntuzenya ikibanza turafise ikibanza ca mbere mu Burundi bwose kuje n'umurisho w'ingoma no kuvuga rero gutera imbere rero hari abantu benshi iyo muri kumwe n'abantu babwira ate bana ahantu tugiye gukorera ubusa hari abatavyumva gute dukorera ubusa iki niki utavyumva ko dushobora gukorera ubusa kugira dushika kuri iki arashaka kutubisa genda vraiment hari ama club ashobora kubisupport twe turasico tushaka gushikako hari amagabe yagera atera imbere nico gituma ubona amagabe no mu Rwanda ufise abantu baki paraporo yindi migo ya mwagumanye nabagira dushaka bake mugabo bakora byinshi kandi uva vision turi ya ego apana amafaranga ya nibaza kandi ko niyo mushikiwe n'ibisanga mu birihira hamwe
mubarira hamwe muvyumva kumwe ndayabaje ko kuri matiko skandale igeze kuba bako iravugwa cyane mwavugije ingoma mwambaye costume kuva twabona igihe twari tubonye abantu umuntu yubaho kuvuza ingoma atambaye ziga mpuza z'abatimbo atari no mu visitor basi kira twarabona ko ari nko mu rubanza umuntu ageze mariage muramumurisha umugabo umwe mwabikoze muri abantu bafise club genre mwese nka mu costume bige ibintu byagenze gutega president novuga yuko kiriya kintu cabaye burya iyi si niko imeze nta novuga yuko umuntu ni uko uri kuragenda nawe ubaho gushika ugeze imyaka uriko ndazi hari igisanga kimaze gucika ntarakora igisanga dufate ni uratambuka ukavunika mugabo hariho rero ugize imana rero ukatambuka ntuvunike hama bace kuguru aho ugize imana ariko novuga yuko ubuzima bw'umubwishira hamwe nico kimwe n'ubuzima bw'umuntu nico kimwe rero bisigura iki biya byarabaye yari muze yitwa Budget Santabu urayizi ya festival hama washaka uruhushya rwari ruhari ko kuvuza mwambaye costume gw'ijya evenement gene yari imeze byose byari bigize hama mu nyuma ikibazo cyagiye kuba abantu gusa ni kubera les media burya hari n'igihe nabo nyene usanga batanze inkuru kwitari kijya gihe ngene byari bimeze murazi ko kijya gihe twaramaze imeze 6 amagaba yose twagumye turi dutekanye benshi barabaza ngo amagaba ngo azoca tsambuka ngo bamwe baje ngaho mwamaze sibo muri mu gihano twamaze sibo atanga matuvuza atari bizo tugira ngene rero vyagenze mu nyuma tumaze kugira kuvuza baraduhira hano turavyemera turabikora turagira ukuntu mugabo en general nagira ngaruke cyari byarabaye kijya gihe nuvuga yuko biya byabaye yari somo n'abantu benshi batazi impamvu kiya kintu cyabaye ingene byari bimeze yari umuntu ariko avuga slam avuga ati akaranga k'igihugu cy'u Burundi ingene kameze ati mu gihe akatanga ku murisho w'ingoma mu gihe umurisho w'ingoma gutakaza akaranga gutakaza umuco bakavuza bambaye amakostime cyangwa bakavuza bambaye amapantaro bakavuza bagize iki akaranga kwa karatituka uti kubera iki reka tubibereke muca muraza muravuza mwambaye costume turavuza twambaye costume urumva wa unda simba cyane ntashobora gusimba cyane turiko turavuza urabona ko dushikana ko ukuguru ku ngoma ku mutwe ivyo oye ntibikunda urumva yari yo mwaye yo yerekana ati mu gihe akaranga kusubira inyuma bakavuza bambaye amakoti byabimeze uko rero ingoma ntizosubira kuryoha kujya tuzibona uzobiri yashimye ikoti ahubwo uzohaka gutokombera hama rero ati reka cyo twerekana piste ya kabiri naho murabe bavuze bambaye imitamana bambaye kujya nyene akaranga mu gihe kazuba kagize iki kabaye protege cyo tuza rero twambaye imitamana muga icyagiye kudutanga acazunguruka video mwambaye acazunguruka video twambaye costume nta video nimwe yigeze isirikira twambaye imitamana kandi novuga yuko aho twengereje kaya ka extra karakantu ka 5 minutes gusa twabwije mu 5 minutes kugira twerekane ko atari cyo kimwe cyo twerekane rero difference twambaye imitamana ingene dusimba ingene tugira lo tu rero abantu benshi ntibigeze bamenya ati byari byagenze gute hari abajije uko bashaka bamwe bakavuga ibi abandi ibi ikindi naco ubushikiranganje buduhanye bwatimwe ntwanye ko ratubanga ariko l'opinion publique ingene yafashe ibintu n'abashikirije ubwa mbere bagize nabi rero twebwe ariko se twataye burya nta nyamidahora gahonze abanyesha makuru barakumenyekanisha kandi hande nabo barashobora rero no kuvuga ngo hari gihe murashobora kugira ikintu yibaza ngo akeneye gukurikiranwa cyane muga ntamenye ko yisha abantu mu mutwe cyangwa abandi bantu yisha ariko turashima ko abantu babigize ibyo baradusabye ikigongwe baradusaba pardon kuko bafashe ijya foto twambaye amakostime ntibasigura ibyo byose tuvuze kandi bari babizi bashavuga ati mwarimo n'abantu bambaye costume ngo amagaba babikoze natwatuye emoji tw'amaso gucyaye kurumva kandi kimenyesha makuru gikomeye shimye kwivugira ngaha mu nyuma twe tucambara nyine barashira ko navyo ndi bacapa ngo umuntu bamuboshe je na mama yarakomye induru ngo bagufunze umugore akomye induru ngo tubonye ibintu ngo bagufungiye hehe ngo bafungiye kuri vyo bakora niki benshi rero barabidugira ko nabandi na wa mwasa adakunda amagaba na babandi baronkiye akaryo ariko umushikiranganje araduhamagara tugira tumviriza tubanye kora tubanga turanya amezi 6 mwene mutekereze byo kwisigura nibiki ntibikenewe tekane mutuze rero twaramukundiye turabikora gutyo onye kandi vraiment tugarutse batwakire neza twagarutse twinjira muri Jama Fest harabibaza ko ivyo yacu vyaheze
cyangwa byagize nte hari abashatse kuvyogera ko kugira ngo tuveho kubera murazi iki kibanza turiko hari n'ababa bagishaka bagikeneye rero bose baba baronkiye akaryo ariko rero umugani wa president burya ahanye natwe byara naho bimeze gutyo nibaza yuko natwe turafisemo agakosa turafisemo agakosa kuko le fait que tutabisiguye ubwa mbere tubabwira abantu hari n'izokora bimeze gutyo ahanye tutange nka conference de presse kugira ngo twumve abantu nyine bavyakira catumye ivyo byose umuntu aca byakira ukunze abantu hari abantu benshi bibajije ati kwa kuntu nyine amagaba bakunda gucreate utuntu bari kubona create kugira ngo bigize ngo bakreate ngo birabahinyuka Jean bari creatif urumva rero babashije gucrea bakuri ibyo bandi bantu batigeze gukora none ngo birabakwegeye kandi bize ko ni ryambere ni washa kandi bitwivuze ngene byari bimeze nta tubivuge vraiment gane hani kuri Siren yari hani ho abantu bavugira ibyo batigeze bavugira handi nukuri reka dushimana ngene kugira ngo cavuga reka ahubwo dushimira kandi mutacitse intege ya je cyo noshimira d'abord ndashimira abantu basanzwe badushigikira kuko abari basanzwe badushigikiye nk'abakunzi barazi ngene tumeze barazi ko tuzokora iryo kosa risa n'iryo onye ridafise impamvu ariko natwe dusaba ikigongwe kuko naho uvuga ngo umuntu yagwa rushanki n'ibiki ni nkuko umuntu atubwira ati ndakubwiye ndakurekuriye nafise uburenganzira genda wambaye gusa kendiri gusa ntoco bikora ngo nuko yabwiye navyokora Imana yaraguhabwe ya gusa urumva ko rero wabonye ibintu kavuga ati ibintu barayifitiye uruhusha ibintu biteguwe n'aba bantu ibintu urabana bwa ata ucyonye akanibaza ko atazosubira hano vyabaye rafo passé ntuzenya muri visit Burundi batubwiye ati muze gufata kaya kantu mugashire ku ngoma kose kajya protocol ku ngoma ka visit Burundi turavuga turazi gisi nige gukora mu jisho kabiri twebwe magaba ntije twogira muga peut-être ndashobora kubigira muga twe nitwobigira ngo kubera iki hamwe tuje shikabiga bikadukwegera tugasamba we ntihoze ntihoseruka kandi nkurikize ntizogukora ko abaca baradutahura kandi vraiment byagenze neza cyo twisha mu bundi buryo ego nukuri twari kwa duhomvye muca gucika intege buryohe bw'akaranga n'abantu batari bakitayeho ubumwe barashobora kuvibinga indirimbo zanyu kera hari indirimbo nyine zintatana zifise vibe baratera birakanya birahora urebe ni hasi bwo kuza amagaba oya ni natana barabikora neza kandi cyane vraiment basora indirimbo oya barazisohora ahubwo gusa nuko dabushaka bakorera barazisohora kandi asura indirimbo ziryoshe none ko indirimbo zabo kera zanshikira ndi kumutakura atana telefone ubundi ko bifise akazi kenshi oya my friend oya nawe zuragira kayeforo ukazurahumviriza vraiment n'umugwi mwiza ukora neza ndabinda n'abafana sana wanashima cyane gose ndikuvuga nti tuvugisha kuri muri ndi bari ko kera ya James manda none Greta aza mu biteje baranabizi ko ndabafana kandi barazi no gutamba babikora neza vraiment bazi no kuririmba kandi mugabo nyene ndabivuze kugira ngo bumve ko abafana babo bashaka ibintu vyiza gose birenze ivyo bakora ubunye kujya nyene kera zadusangiye turi naho tabufise ikintu kimugabo kagusanga aho uri bigumukonya ko habonetse mwebwe mukora kujya muri ndi wanyu akabona kandi club n'indi club usanga na wa muntu atakunda karanga acaga kunda gukora muryohera urumva ati byo bintu kumbe biraryoshe nane urumva niyo mpamvu hama reka rero umunye mutubwire kuri voyage yanyu yatumye muronka iyi award yego yari voyage iteguye gute est-ce qu'il y a compétition est-ce que vous allez mettre gute kugira ngo tubabwire félicitations ibintu twatahuye neza yego merci beaucoup bon bwa mbere i Africa Celebrate itegwa n'igihugu ca Éthiopie gifashanije n'umuryango w'ibihugu bigize n'umuryango w'ibihugu bya Afrika ya Union Africaine yego abo nibo babitegura bitunganya bikabera ku butaka hariya bwa Éthiopie kuko urazi bari ko n'icicaro gikuru ca Union Africaine ikindi naco bakaca bashigikirwa na ambassade ya Nigeria muri Éthiopie na ambassade ya États-Unis muri Éthiopie n'ibindi bihugu hama rero mu bihugu byari byitavye rino higanwa byashika kuri 38 zo muri Afrika byose hama rero ubutumire buraza mu gihugu gica gitora amagabo kariyo seruka kugira baduhitemwo sinzi ngira turaza kubiganirako hama tumaze kujayo bashaka abahungu abatimbo 10 n'abakobwa 5 abakobwa 5 bashobora gutamba intambo zose umuntu arakama igihugu n'abahungu bashobora kuvuza umurisho gatamba intore umwiyereko bagatamba neza intambo nyene kama kumva ni competition foko
hama rero igihugu kiratwizera turagenda twagitetereza umunsi wa mbere twahuriye muri demi finale d'abord kamfate mvuge abantu banadufasha kugira turonka amatike n'ibiki byose bujyanye mwimenya twe twimenya kuko igihugu arico kirongitse kica kimenya ingene kibigenza carikoze ku barundi baba hariya anye muri Éthiopie diaspora yabo barakorana baratwakira amahoteli biki mu matike nabo baragerageza amasosiyete ari ino arabijamwo ingomage baragenda barasigura umugambi iki amasosiyete aratanga amatike hama turagenda abundi baratwakira icari gitangaje nuko tugishika two turambara abantu baratwihoze inge two turambara hari aba Ethiopien abazuru bo muri Afrique du Sud zana baby Sudan abantu batandukanye nyine bigo vyaje gukompeta kona yuko ari ibintu bikomeye cyane gose biri sérieux kandi iki naco nabonye bari twazamenyesha makuru cyane gose kandi benshi apana ngo radio imwe cyane wamudusize ngaha mugiye nico rero novuga yuko ni naka kantu vraiment n'abari ko baratwumviriza ibisanzwe bakumve hagize umuguserukira igihugu canke iki baba batwiza n'ibiburi binyamakuru bishika nka 10 kuko ibinyamakuru biba bakakungana n'abartiste hari apana ga mu Burundi mbwa apana mu Burundi aha ni ya kimakuru kimwe ngira mwacangira ingomage nyina nyene ngira nikora yari rimwe muri projet sino atarimwe muri projet mugiye gukora iki no kuvuga biratuma haumva ngo Rwanda ngo rukora amenyekana cyane gose entertainment yabo iramenyekanye industry imenyekanye ntibaregeza mu journalist no kuvuga baramenyekanisha ibintu byabo mu buryo bwose umugabo yarashwanye n'umugore ntiberekana ziga nduru kenshi harige berekana nyira ariko aratwenga muri marriage nyine byagenze tweca dufata bijya nisi gafata bijya natwe rero bitwagiyemo rero nje twajena ngo mage kandi vraiment barakuze uko babishoboye naho bari bonyene vraiment baragerageje ibintu biramenyekana mu gihugu ariko kugira bisasagare cyane bashizemo n'ayandi ma media menshi akagenda byo ariko nibaza yuko baravyifuza petetira babitunganije ariko kubera igihugu barazi numero turiko ari usanga ivyankenerwa vya mbere ari ubwo burimye ibintu biraba abantu benshi so nuko rero turasezereze muri demi finale twatangura muri demi finale 38 bamwe bose barafise 15 minutes wanashima twe twari twabwije hagati na hagati abazuru baraza barakubita bakisha nta numwe yaregeza vraiment kandi barumva kuryohewe tuko turabiraye twa turi muri vestiaire tubona bari muri stage hajya abashikirwa iki niki kuna amashamasha rero mu ngoma rero turambara nyine umugwebero niki bakubwo aratora ibiseke turakubita umukenyero wacu twateguye wa mbere 15 minutes turakubita igiti babatimbo bakubitana ama projecteur amatara bagasimakoza kwa maguru sare bagakoma induru tugiye guheza bacha baranka bose ngo ya sare yose irasanga basubiremwo none muri competition kirazira gusubiramwo nimba basubiramwo nimba babatoye ni muri finale ebana twe turavyanga mugacho baragondoza ambassadeur baramwitwara bati wowe wababwingira baremera kiraza dusanga muri vestiaire mu basuri mu kwabisavye babikunze okay turakunda turabisubiramo erega tuvugije ya minota yindi kandi 20 twace ntitwavugije vya bindi nyine twavuze ubwa mbere kwadufise n'imikenyo tugira ibindi nazo baragirwa kandi n'ubundi baye asha araba bibaza yuko kuba umuntu ariko aravuza ingoma hagiye umuntu aba ariko araruha gusa kubera kugumana sourire nico kintu kiranga umu artiste mugabo uri kuraruha ariko agomba twengera abantu bano umengo wagiye kumbe uriko uri kuraka indani yego abavye mugabo kubita iyo minota nyine barasubira ebana induru ziravuga abantu bagize ikibazo nabantu bagiye gupresent inyuma yacu kuko naca atangura gutaha nebigeze ngaho bukeye urumva ni finale aha muri ico gihe abantu bose wagomba wumva bagira murmure abarunda arakandukunda twambaye gucyanye ko aho duciye hose ngo niba abarundi bagira ibindi bikora bice bivugwa mu televiziyo hari yanye bikavugwa mu radio abantu baca kubona urenganya imyura akakumenya abandi kazama ngo tugira ifoto muri gwa rurimi rwabo witwa Mareki rero turagenda muri finale narantata muri finale twararanye tuzi yuko tuza gupresent ubwa kane kubera muri finale hashitse ibihugu 10 ivyo bihugu 10 rero bimaze kwitegura twagira nimero ya kane uravyumva tugiye aho tugirira competition nyuma finale twagire muri hotel nziza ifise ikibanza kinini cyane gose nuvuga zigiyare nazo mu Rwanda wasanga ari ntuzenya nka hotel gifise nk'amashambure igihumbi kirenga 1,100 bavyibuka 1,100 bakacagira ikibanza kinini cyane gose
ahantu habera ibirori bakaca bahazana fata nka ya stage yo mu Burundi ya Event Sound canke ya abantu zenya agora bayakubise nyene ikwingana hakaba ari kibanza kingana n'igatera ya nukuvuga ibintu bya barabiha agaciro ibintu by'umuco nakaranga baravyubakiye baravyitwararitse turagiye ngaho rero baca tugira ati programme yahindutse ihindukitse ryari ihindukiye ngaho nyene ngo turavye jingine byari bimenze muri demi finale abarundi bamaze gupresenta abantu baca batangura gusohoka rero tubashira ubwa nyuma ko ari ubwa nyuma ari ba programme witwa Orakira mu Nigeria akomeye cyane gose muri batatu canke batanu ba mbere ni n'umurinzi aboneka cyane gose aririmba tuko turapresenta tuko turatanguye entre tabase muri finale hari Éthiopie Eritrea Sudani Afrique du Sud Abazuru hamwe n'Abanyarwanda hariho n'Abaganda bo nibo nibuka barakubise twese turagenda ubwa nyuma turapresence muga mu gupresenta bahejeje kwerekana ibyo bashoboye byo mu gupresenta rero tucugurura mu muzingi kubera aho twagiye kwambarira si abandi bambarira twe twagiye ahantu gucyanye ko abandi bagira mu stage twari benshi byasaba ibikoresho biki kuva aho twishoreye kurumva maze kugenda gucyo onye tugishira ku mutwe abantu public kiraba bicaye tubanze gushira ku mutwe abantu baca barahaguruka twarinze duheza kuvuza umurusho w'ingoma abantu bahagarara bicara dukufye wamengo ni ibintu tuzatumvana muri sare ariko rakoma induru ingoma zarakufye turaheje guca tuma twumva induru y'abantu bagomba bakoma induru baryoye bagira hari yanyu dushize ku mutwe ducuire dutashe tubona abantu badukurikiye muri vestiaire bashika majana n'amajana kubera tutamenyera ivyaho ambassadeur yaciye haguruka aritanga vraiment mu cubero cyo biragoye mugara aradusanga ati abantu mwanze ko ndamurindire bakure bambare neza ntimwe mu bifotoza ko muri benshi kibanze ko nza baruhuke bava bayitufe aho rero hariho mushiki wa premier ministre iraje umunsi bagiye mva ngo ba Miss Monde ba Miss Éthiopie bagiye baratwaye gushimwa nyene baguma baza rumva bagerageza kunyina mwabahaye sho nta kuntu mwogenda uko nyene babaha gafoto ku mastati ndazi y'abartiste b'amagara benshi mwarabibona hama bigenze gutyo onye ambassadeur ati mbo nyuma he baso mwanya bifotoze hama muce mukura mwitegura murindire mumvirize ubushimwe mu bandi ariko yamara twavuga ati ubushimwe bw'amabutwara abandi iki ni ya mbere Burundi buje cha turatekana bugingo dutekanye ariko barasoma ibanze ngene byakurikiranye aho adekora nimwe batanga zibiri batanga award bahera ku 10 muri competition yose bahera ku 10 ariko urumva bahera ku 10 baraduga bageze kwa kane turavuga tuti reka twambare nitwa nk'ikibanza cya gatatu turacelebra uwa gatatu aramenyekana aravugwa mu bandi baravye wa mbere wa kabiri wa gatatu benshi bafumareka kugwa trofe muga baragushimira bakakuvuga cyo turambara twumva no gatatu ararenganye uwa kabiri ararenganye ari twakoma induru kwera turyohewe abantu muri sano bakumindira baryoherwa naca turabafasha tuja kuri stage uko nakano nyine bavyishimira ariko barakoma amashi bakigira gutyo amara ambassadeur acaraza wiri nyamitwe arava mu bandi ba diplomate kwera bari benshi ba diplomate bari ngaho ico gihe na ambassade y'u Burundi bacu yigira mbere muri Éthiopie umwaka kwera ambassade igenje neza nagize ico bita valeur ajoutée muri Union Africaine mujanye n'imico nakaranga kwera plus ubutwe akagashimwe plus na ambassade bidugije ntuzeye bacabaza baraduha agashimye turagira amafoto barakira baragira bayita fair play abasenegal uko nyene abazuru uko nyene abaganda uko nyene abaganda bore bazikora baza kwitahana kora bagize igihe kinini bayishaka cyane gose baragize n'ibintu bitesa amajambo asigara avuga ngaho abarundi mwohiganwa mu bindi mugambo n'vy'imico nakaranga ntimwohiganwa turu nawo bugaruka umwakuze kuko umukenyero tuzanye umwaka so tuzana wawundi nyene tuzana ibindi bintu kurumva mugabo ndi atamba za dance ni za zindi nyene je ndizugumubona rero naho rero twaca tugira amahirwe rero bacara duprograma tuba mbere tubonera nakanya ko gushimira burya abarundi bari baje kutwitwararika bari ngaho onye baca barategura n'umunsi wo kudushimira kwigina ino nsinzi hariya muri Éthiopie baratwakira neza novuga yuko nta kinyobwa ca mbere ngira gikomeye ku isi kitari gihari kugira baturyohere baritanga vraiment rega ni biraryoshe kuri mu gihugu c'amahanga amugaca bumva ngo igihu abantu bave mu gihugu ciwawe nibo batsinze ibihugu 230 ntaguciriyemwo muri Éthiopie kubera kuryoherwa
hariho muri kya gisagara ca Addis Abeba abantu hitwa Yudo Abyssinia Abyssinie ryari izina rya Éthiopie rya kera ariko urumva baca baragira barategura ko ariho butwakirira ni kibanza kizemwe abantu b'abanyecubahiro no mu Burundi ahubwo kije byo dufasha gusumba ni kibanza aho bagira ivy'imico n'akaranga gusa n'ahantu haza abaturiste ikintu cemera inzoga yaho yemerewe inzoga kavukire kugira babone nk'umuturiste amenye ico banywa n'izindi nzoga za mbere kwisi zimvye zibaho no kuvuga niho hantu hambere hazimvye bana tweye nkino mu Burundi nuko atahari mugabo vuze nk'ahantu usanga hazimvye usanga arantunywa nyine sanzoga kiza harimo n'iza Abarundi n'izande n'iziki na bajo wayisanga mugabo ahandi ho ni inzoga kavukire nko twavuga akuki nisongo inzoga mu Burundi ziri classe kavukire tufata n'izindi ngo zini za mbere rero zikomeye bugacazana na kujya kuntu bateka inyama kwabo ibiki hanywera abategetsi niho rero bacaraza rero gutwakirira ubwa mbere twaragiye mu nyubako baradutwara rero n'Abaethiopie barishimira baza kudutambisha aho twicaye bo gati hari abagenzi b'Abarundi baje ngaha turagihugana cyane gose gusumba ndakubwije ukuri muri ico gihe mu minsi ya nyuma tugira dutahe urenganya umuntu cyangwa umurundi azawumva ikindi nta kindi kintu baguma bavuga mu gisagara ca Addis Abeba hari abarundi bacenga kumwe bavuga Yezu agira yavukiye zero havukiye umukiza ni muri Betlem muri Yerusalemu sinkunda gusoma cyane gose Bible ariko akantu mengo ndaza yego ashi bigenda gutyo turaryoherwa hama wanashima ambassadeur vraiment mu nyuma yaraduherekeje gushika kuri airport araduherekeza kandi twatashe gutyo onye twararonse impamba award nta mafaranga bayitanga twararonse impamba yayo yego vraiment kandi twidoga ikindi naco nuko Abarundi uretse kutwakira mu mahoteli n'ibiki barazinga ibintu by'intuza bagiye kugura amamagaza amakado baho umwe ugasanga baramukadonye ikirato ubundi ishati ubundi biki ukabona yuko batugihera vraiment ati muze mugende ntavuyemo ati Abarundi n'abandi Barundi mu yandi ma diaspora bo bigenza gutyo bumvise nk'umurundi aje dufate nko muri France Abarundi bose bakaca baza tugashira nako ndakubwije ukuri community y'Abarundi kwisi yose yokomera kandi ivyo dushaka ko twobibona ariko nibaza ko biriko biranaba ubu cyo kimwe na kera ngene ko kuntu nyine haje n'amarezo sociaux ibintu bibaye abantu barabimenya ariko nashaka kubaza gato kuri style kuri competition ni gambere igiyemwe Abarundi kandi uravyumva nyene kuri urabivuga umva ko ambassadeur hari ikintu kinini yabikozemwo ariko araba ukuntu yabaguye ko kubaherekeza kugira nte mugabo eske kugira ngo Burundi buje muri competition ho nta ruhare yabigizemwo kurumva ko ava c'est vrai na ava hari mu ambassadeur mugabo Burundi n'ibigari bwigere buserukirwa muri iyo competition ubu mwaraserukiwe waretse mwaraserukiye Burundi mugabo wese no kubuserukira gusa muca mutana na award mutsinda ibindi bigo wanashima bikomeye binazwi mu bintu vy'akaranga nta kintu yabikozemo nibaza yuko araza kunyitsa intambwe ya mbere siwe yayiteye araza kunyitsa president intambwe ya mbere aho yagize nuko bwa mbere ibyari bisanzwe biba ariko nawe akama yatumiwe kubera no mu diplomate aserukira Burundi hariya muri Éthiopie ama invitation nkaco kimwe n'ibindi bihugu bwaravuga ati kweri kimwe bamutumira ibindi bihugu hama igihugu cacu inikijemo muga kumba ibindi bihugu nivyo bimenyekanisha ibihugu vyabo bice mu karanga bikarihira abantu bagiye kubiserukira b'abanyakaranga hama rero avuga ati iki kintu vraiment naho bisaba ari twe dusaba kwitunganya tukazana abantu zenya aravuga ati zokwijya nimare nemereshwe mu Burundi muga gikorwa kigirente kibemo acaraza mu Burundi aratohoza aravuga ati umugwi aratohoza umugwi ushoboye kwera batanga abantu 15 batarenga naturavuga tuti abakobwa 5 butamba abatimbo 10 birakunda aratoza aravuga ati umugwi twosangamo arashaka kuvuza ingoma abo nyene avuza ingoma bakaca baje mu baririmba bakaca baza kwa mu bantu kugira dutware equipe y'abantu bakimugasha bakora byinshi selon n'amatike na exigence y'intu zenye heshe raro ndetse no kubesha kwirarira ntivyakunda ushaka gusanga umugumwe bavuza ingoma gusa bagiye gutamba ibindi ataruko cyangwa asanga muri umugwiye urafise abaririmba n'abatamba niyo ugasanga abaririmba ntibigira bavuza ingoma urazi niko bimeze ariko acasanga umugwi turi polyvalent tuba turagize turagiye muhama ordre de mission igihugu irasohoka turaserukira igihugu ararondera vraiment uburyo uko bishoboka bwose kugira bikunde aregeranya Abarundi baba hariya diaspora y'Abarundi ba muri Éthiopie nabace bemera bo kugira ne kutwakira mu hoteli hamara korana ingomage barasaba amantu zenya
amasponsor ugira amatike aboneke amatike araboneka hama tuba turagiye turagenda guserukira igihugu ni ukuvuga yarabigizemo uruhara runini aravyirukangamwo kandi ibi nk'ibi uriko urategura ibintu binini nk'ibi ndazi hariho ababona ko umuntu umenga ariko arondera intere ziwe mbwa ari intere y'igihugu wanashima iyo abandi barundi bagiye kuri freedom mission y'igihugu amahera bahembwa natwe twaronse tuzanya agashimwe ico kimwe turi hasi cyane gose ariko twatahuye yuko arogenda gwanira iteka ry'igihugu gwanira iteka ry'igihugu twe twavuga ati peu importe tugiye kwerekana image y'igihugu naho twotaha gutyo ico no mushimira vraiment ari amazi twaronse twarayasangiye ico yaronka uko yagemye niko twagemye vraiment yaragerageje aratwereka umutima w'urukundo abarundi bari haratwereka umutima w'urukundo ubumwe buri mu barundi bari muri Éthiopie bwogaragara mu bandi barundi bose bahariye ozi ubona impact positive amugiye umwanya muto nije ndabikubwiye vraiment ndazi president afite cyo nyisa ko ngaho wonyari cyo nibagiye yonyisa barikaza bako baravyumva icyo no kongera ko nuko musanzwe twe dushitse kwanza muri ambassade y'u Burundi hariya muri Éthiopie Addis Abeba no kuri haravye urabona ko ari inzu iracari chantier muga isa niyaheze vuba bazoyinjira byose yaravuze mu ijambo igituma peut-être batahora abarundi benshi bajayo bari mu nyubako bagize iki uyiravye wenyene wamenga dushitse handi hantu etage ya manivo maremare ni nziza cyane rero avuga ati nico gituma intuze ya benshi batahora baza kubera ko umuntu yari mu bindi bikorwa kuno atari kubu nanigize iminsi ndaba akagara maruganda ngivyo bigira ibindi bihugu baguma bagira imico yabo iki ndavuga uyu munsi avuga ati uye ntikunda ntigisubira ati reka rero ndaba umuguri uri Polivar ushobora gukora ibi nabiri aye bashobora gutamba intore bashobora kuririmba niko yatabivuze mu ntuzeya twagumye tuvuga ingoma gusa ni uko sinze kumwabonye amafoto tuko turaririmba abakobwa bariko baratamba byose twarabigize mugaro mu nyuma kaduhereza ku murisho w'ingoma niho rero uraza umurisho w'ingoma wo kuza uzufuta niko no bivuga rero bisigura ko ahanini inya gituma kujya waruheje kukibaza nuko nuvuga yuko ari muri ivyo by'inyubako iki atari kubu yaranadushimiye cyane avuga ati ndavye ngene mutamutetereje ivyo nari ndabizeye ko murabikoze igihugu kirakire cyose kiraryohewe twe turaryohewe ngaha aba diaspora byabaye ibintu nuvuga yuko bayi programme yuko ari yitwaye neza umwaka yitwaye neza umwaka kubera peut-être ivyo byiki nuvuga yuko vraiment atuka byari bien cyane gose urumva ko mwebwe mwaratsinze mugana we nyine yasigaranye iyo fierté ko igihugu ciwe aserukiye arico catsinze visibilité ku Burundi kuko ngene Burundi bwari ko baravuga muri Éthiopie ndazi urugero byavugwa ko bafatwa nkandi bantu mugabo we n'aba-Éthiopie akabwira ati twebwe turakunda abarundi imico yabo barabanika n'abantu ushura ko aba-Éthiopie nyene bameze mu mico yabo ntibakunda abandi banyafrika mugabo bageze ku Burundi barabakunda babaje gituma ati abarundi abantu baciye bugufi ndabantu bazi gusupporta bazi kubana urashobora kumukorera ikintu nabi ejo ukabona azindutse akuvugisha neza mugabo abandi babiheze canke mugashwana mukagwana nandi mapepe ukunda kumva mu bare hirya bashwanye ariko abarundi n'abantu ari bien ordonné si umuco nyene ngira ngo undundi nyene twakuriye ko nyene vraiment murana ko arakantu kiyongereye ko uvuze ko umurundi mu rujya mwanya canke no munsi ndazi barakuryoherwa ko hari ico twasize dukoze ndashaka rero kubaza mwebwe nyene amagaba nibaza ko twaravyumvise ko mwatsinze ariko uko kuntu mubivuze mu kiganiro ntibyadushikiriye nk'uko kuntu muri kumwe bose nta na moitié nta no kuvuga ati abase hano mu bindi bihugu yo gihe nka Ghetto Kids batsinda muri Africa muri America's Got Talent byarasa no mu Burundi kubera ko nyene babiri turabibonye mugabo mwebwe mwatsinze ibihugu vyinshi ndiko ndatangara numvise ibintu byabaye mugabo nta na ka video basi muraduha ka video aha tu video ico navuga ozi nibaza yuko abwo ko vyitwararika cyane gose kuko byofasha mu visibility ibindi bihugu twahuye ozi byaje bizanya aba journaliste bakwa kungana n'abagiye gupresenter kumbere nico gituma n'ibintu byabo iyo bibaye natwe bidushigira ugasanga twe turamenya ibintu byabo byacu ntitwa muca mwimagine ati nk'uwiya barabaganda batsinda byari kwa bimeze gute mu Buganda yari celebration y'igihugu ariko twe cyo gutwenza mu Burundi hari n'abantu mugasi benshi imana ishimwe batanabiryohererwa kubera iki hagiye amagaba abanyamusaga kunuku ukumva umengo ntibaharura iri teka tuzanye igihugu bahora ngo iyo film bikora abandi
canke hagenda abandi kubera iki kubera ngo bava hamwe kubera ngo basangiye idini ibintu nk'ivyo rero nivyo bintu vya mbere bizingamitse igihugu umukama wanje bizotuma n'igihugu ngira ngo n'iterambere rizotugora gushika kuko tuyifuza kubera ivyo bintu kubira ico reka utararenga ngaho onye eske iyi award ni y'amagaba canke ni igihugu president reka yishura award si y'amagabi ni igihugu kuko n'ibihugu vyahiganwa bisigura ngo abo bantu bashavura ngo hagiye amagaba eske baratahura ko kuba mwaratsinze ari gucatsinze oya no kutamenya nuvuga ko kutamenya ikindi naco nuko igihugu iyo umuntu agiserukira neza ni vyiza yuko bamukeza ni vyiza yuko wari we wese yumva yuko ari igihugu gitsinze apana atari umuntu atsinze ego okay reka tugaruke naho kwa bitaradushikire mu Burundi niye mpamvu yatumye mukora stage nk'izo ziryoshe kuraba ziryoshe mugatsinda nimwatsinze imigwi mwatsinze ibihugu ego sinzi ko bari kubatahura ampleur ntibatsinze imigwi batsinze ibihugu 38 birenga hanyuma ntibibe bikaba nkaho mengo ni ibintu nyene ego ntivyari mugabo ntivyari biri ku rugezo nk'ubwo vyari kujako kubera iki bitigeze bima mediatize bisakare ngene hose ko Burundi bwatsinze ibindi bihugu fete ozi ico ni kibazo navuga ko tugifise mu gihugu cacu kandi ivyo bavyiza ari uko navuga ko kivuye mu ntuze kivuye mu nzira kirikare kuko je rafa personal ko ndara match Burundi na Cameroon hari hagimenga keza nete menga ikipe ya keza Chufata rero urana bagerageza amafoto w'ikivu nuko kandi twaranatsinzwe voilà chufata rero iyo twige birababaje amagare nta kundi iyo twige tugende dufate nko mu Burundi duha agaciro navuga impuze ya amamedia umugwi ni bose rukiye igihugu kugira kuvuga ama freedom mission ku basurutse igihugu bafate nko media nkane imwe bemera mu gufotora iyindi bemera mu ntuze muri video abandi nabandika baraba abantu bakurikirwa n'abantu benshi abo bantu baherekeze mwari kugenda munyitwaje par exemple ivyo byari kuba byiza cyane abantu bazi ngo ndiko ndivugira mugabo ni c'est pour l'intérêt oya sukwivugira tuvuga media sukwivugira kubera iki no kuri vraiment iyo tuza turi kumwe n'abandi bamenyesha makuru nivyo ahubwo dushimire ngo yaragerageje vraiment higeze kandi ikindi naco ingoma ngi barafotora nta video sibura ngo muja kubonda bwa ati nandike ndondere video y'amagaba muri Éthiopie ntayo yoronka rero no kuvuga iyo hagenda nk'abandi bantu bagira dufata ibya vya live stream ibintu ubwo nyene ikibiriraho abarundi bari kumayibona ku mwanya kandi bakabiryohera bakanabafana mukabona ko nabo baca ku mateleviziyo bakabiraba bakaja ku matelefoni yabo bakabiraba ko nabo bavyifuza murabona igihugu cyo kiriyubaka hari igihe iyo habonetse nayo mahera cyangwa ubwo buryo bw'igihugu hari igihe buca buja mu bintu vya nkenerwa vya mbere abarundi benshi bakeneye urazi ko ivyo iwacu byo mwidagaduro biza kenshi y'abantu bahagaze neza nawe yindi baza baravyifuza ariko naho vyemeze gucyonye bo gerageza gatonya bakagira agashigikira kuko nk'ubu unye ndaguciriye ngo nibaza ko ari inshuro ya mbere même si mwaciye mutsinda ari rya mbere nibaza ko intango yamigoye ubu bashobora kuvuga ati ubu twabonye ko twakosheje kuba hatashe sinze mu Burundi nta bintu ntibivugwe ngo biduze ya visibilité y'igihugu biduze ya fierté y'igihugu kumva tu Burundi bwatsinze Abanyarwanda bwatsinze Abaganda bwatsinze Abatanda bwatsinze Abazuru bwatsinze Abasudane umva ni fierté y'igihugu cyose en général maybe uko mwakuza abazovyitwararika naguciriye ngo abantu benshi baca biyumvira ngo bivuze cyane ngo uri kuduza amagara ngo uri kujya mu journaliste yavuze ngo media nimba ari sayine ngo aracaduza ngo amaviews si ivyo ahubwo ni igihugu kiba kidugije visibilité kandi igihugu gira gigire visibilité gica ku bantu gica kubamenyesha makuru ku artiste ntihagire umuntu ariyumvira nk'ivyo byo n'ivyumviro bipfuye n'ivyumviro bizingamika abantu babantu iyo baguma bavyumvira n'igihugu gaca kizingama rero nifo ko abantu tuvi buzimu tukaja ibuntu tukamenya umuntu akoze ikintu kuneza y'igihugu tumuryohererwe ahubwo tunamushigikire kugira ejo azogenda abandi no munsi hagiye amagaba ejo arashobora kugenda undi mugwi kandi twebwe amagaba ntitwabitangwa kera kuvuza ingoma twasenze yindi migwi kandi yindi zo zidusangaho kandi iyi success ntituzoyamana gucyane c'est ça cyo gituma ntaho kwirwa ararazwe ishinga n'iterambere ry'igihugu bice ku munsi y'ijyanaka ego merci hari ikintu wagira uvuga president hari ikintu nagira mvuge ku kijanye navuga cyo kumenyesha makuru canke iki hari ikindi kintu navuga yuko urana nk'ubu twatubwe dusohotse igihugu
na n'imigwi ndagakaranga canke abandi bose ba artiste musanze mu gutanga candidature yawe ifo ko umuntu azoza arashiramo na media akavuga ati nzabunze bafise aba journaliste bangahe kuko nka twe byarageze kudushikira muri Maroc twagiye turabatimbo 14 avuze ingoma 14 rero mugo muri uwo munsi hariho twagira tugira ibintu bijanye n'iki n'intambo hari umutimbo umwe atari yateguye ku by'intambo ubwo nyene donc yaci habiki kubera bo bagutumiye babona ko ugiye ufise iki babona ko ugiye muri domaine yo gutamba canke yo gupresenta niba shobora kumva ngene bakuriye amahera washitse aho hantu ugiye mu bindi bintu rero mu gihe rero umuntu atabisinyaye avant umuntu akabivuga hakiri kare ati tuzadufise media bameze kuno nibo bazokwimenya kuno hama comme ça mugafuma muvugana muri kashe mu mahera muzogira niyo mukamenya ngene muzovugana n'iki n'aba journaliste sino vraiment duhe karite iyo Uburundi busohotse canke umugwikana ko muri Maroc mwavugije imbere y'abantu barenga 200 barenga 200 musi wanyuma aho bavuga ko ari 40000 personnes cufata nk'ubu nta image nimwe dufise muri kumara nta nagasouvenir basi muzobwira banatsinda nagize kuvuza imbere y'abantu turafise ku bandi ba Maroc mugabo ibihugu byose byari ngaho hose baza bifitiye abantu babo gusa ari ikintu dukwiye gutahura nato bari igihugu kubera igihugu n'ishobora ibintu byose basi aya masosiyete akora mu Burundi mwese ko ari umugwi uje guserukira igihugu hama nimba ari amasosiyete canke amassurance canke ibiki ariko kuri aba journaliste bangahe bagiye kwerekana visibility y'igihugu kuko n'ama visibility y'amasosiyete yabo barayakora wanashimanye society zogira visibility ko izo bagire nk'aba journaliste bagire nk'ama media ashika nka 5 nkangahe twumve ko hagiyemo nka TV online imwe twumve ko hagiyemo nka television imwe twumve ko hagiyemo basi umupromoter umwe basi tumve ko hagiye muri kinyamakuru magazine imwe ahubwo byo bonetse abo bantu ahubwo basumba igitigiri n'abartiste bagiye gupresenta kugira iki kuko nto tugiye kugira promotion yatwe bw'umuntu reka gato urazi ko hari ikintu wanashima kishobora kuba ari gito kubera ko hagiye ma media menshi cyavuze cyane kikaba grandiose kandi cyari gito yego reka gato mbaze president i award mwe nk'amagaba c'est vrai mwavuze ko ari igihugu mugabo mwe muyiravye mukibuka ko mwatsinze ibihugu n'ibihugu mugira feeling iyihe canke mwiyumva gute musanzwe twebwe nta ego ikoreko president ariko kagasha bavuga yuko ni bana kwanditse ko Africa celebrate yanditse ko ngo magaba celebrate yanditse ko naka cya Burundi ni continent ni Africa sigura iki ni Africa en fait yo ni Africa en fait donc Africa irahimbaza bisigura iki ni Burundi bwanditse ko si Congo si naka si ni Africa donc ni award continental nuvuga continental donc award y'igihugu kigenje neza muri Africa rero bisigura iki twebwe kuri twebwe nuvuga yuko twari tumaze kuronka ubushimwe bwinshi ngaha mu gihugu ibanza vya mbere bitandukanye muri nabiri aye ariko aka aye nuvuga yuko ni nuvuga ni sinzi geno ne kabijya twebwe natwe kuri twebwe gushika n'ubu ntituritahura gushika n'ubu ntituratahura umenga ntiturize ibyo turimwo kuko ubiseozi ahashasha bakazisumba akazisumba izindi award akazisumba bisigura iki sigwacu ari canke ryari muzobona twitwaye ahandi hantu aho impuze yazishingurwa ama award y'iteka y'igihugu ashingurwa ngo sayi wacu ini igihugu kanatsinda n'igihugu cyari cyadutumiye rero novuga yuko niteka ku magaba niteka ku bakunzi b'amagaba niteka ni award yiwacu twese niteka ya Sun Vibe niteka donc niteka ryo mu Burundi wese ahari yego okay hariho rero umuntu ngana babaze ko umukorana mu magaba na madange baza kibazo byinshi mugabo barashimye ko ndonse abamurongoye abayobozi hari umuntu muvuzanye ingoma avuza ingoma inini ingana ise ubuvyibuhe bungana nk'imeza kaciba ndende nibatse ibiro byinshi ibiro bingahe irya ngoma ashira ku menyo ayivuza arazitandukanya ari shikana 60 n'indi 70 bivana n'ibiro afise vy'inguvu za menyo ari gihe usanga umunsi twavugije ntonya tuvugije ishikana 50 canke twavugije ukuri mwese murakijijwe ntimutubeshe rero nta mangete ngetarimo oya nta mangete ngete ubwo ujyarasenga cyane ugerageje gukoresha ubwenge genre nk'umuntu afise uriyumvira none akoresha aterura guti ingoma y'ibiro 60-70 akakoresha amenyo yacu yanyene uguruje koka ahakwa kuvayo abigenza gute nawe ndakubaza bigenda gute ushore kuronka
banagukurikirana bareba ibihumbi 100 bagiye rimwe nta muti wakoresheje ale nawe nta muti wakoresheje je nta muti nakoresheje je nakora ko ntibagiye rimwe baje gahoro umwe n'ubu baracari nanyo usanga akagoma gatoya kanini buke gusana ingabirano nico umuntu je numva ngize na chef de kuvuza ujya harana n'andi basimba ushobora kumugira kuri 3 metres usimba hari hejuru akakoza amaguru apana amaboko akakoza amaguru no kuvuga umuntu wese n'ikintu aba yarakunze hajya mu ngoma mu magaba umuntu wese afite ikintu yiharije gisumba abandi speciality rero ugiye kuraba umuntu umwe ku kintu ciwiwe uza gusanga aranakomere nk'ugiye bitanga akiri umwana hariho baza bakatoza ati aheje kubigira babiri umwe yaraje avuga ati sha je vraiment urubanza ndaba yari umutegetsi twagiye twakira wa muntu ateruza ingoma mu menyo mumubwiye ko atahasiranse dufise akavayo ebana biramushange mwe muramumenye twebwe ntavyo twayazi ubundi asharaza aje kubigira hewe turabe ko umuntu adafise mashware metalike bararaba basanga namenyo nk'abandi wanashima ivyo mangetengete n'umuntu adusengeshe muri club yaraswe no kumupasiteri arakunda n'ivyo gusenga vraiment akadukoranya akatubwira ikintu cose mugiye tugiro ikintu dusenge je dushaka kuba turi 15 dukomeye tuje muri competition cyatuze dukora urubanza rw'umuntu sanga arabaye nk'aga problème kubera tutasenze sanga mwaraguye muri twebwe cyangwa ndaragize accident cyangwa arafunzwe cyangwa nzagakosa muri quartier sanga biragenze ku tidusenge ibi bintu byacu ya dimwe namangete bo hariho abagerageza hariho namaze guhongoka bagerageje kumwigana nuvuga yuko ashika ati ahantu haranyerera ugende buhoro buhoro abagerageza nabo nabafata agashira ku mugozi ariko nashira ku mugozi bakabangana ari mugabo navyo n'umuntu abibonye cyabona yuko atari mugozi nyene no bahongora barawushira mu menyo kweri ingoma ibiremere ifise point nini wa mugozi ukoroka mu gacuca hagati y'iginyo ubundi ukaje muri indi agenda kura hasi abantu mengo yanyoye ariko acira kuka gusa wewe ni don ni impano ahungukanye n'amenyo urumva ni impano nego bisaba ntibisaba kubikunda bisaba no kuvyantrena ko cane gose igihe kimwe arababwira ko yavyigishijwe nande ko ari wenyine yavyigishije canke natwe twabimubonye uko nyene abigira hamwe no kugira ngo bose mwe nimutangara ariko arabigira tutangara mu bandi natwe none yuko tuvuga ngo ubwira mwigane ari no titigane aya ntabwo kwigereza usingabirane wawe yi jenga abantu bafise niyo gutera mu ngoma kugira gutaya nigaba n'inkinzo ivyo ntavyo nigaba n'inkinzo gushira ku mutwe kwishorera ariko ivyo bankundira cyane muri club baremera ko ntwari gaba n'inkinzo amaze no kwirongera agashimwe kavyo kambere ivyo ntavyo ntaho y'uburyo gaba n'inkinzo ijya cumu hama inkinzo ni yandi yavukiye afata kwitwara vyose kwitambisha uri kuraserukira wikoreye ingoma oya ntago ntago mo wikoreye okay uri nk'umu éclaireur n'imbere y'abandi gendura taya niyo tara office ndayifise go okay hama wewe mboje tara office novuga yuko creativity rimwe kuzana bishasha mu ntuzeya biryohera abantu kuvuza mu ngoma canke mu ngoma kuzana burya abantu borobona buryohera uravye ngoma z'amagabu buryohera abantu kenshi tafise binini yamba naterereyemo mu sense ya creativity rakunda hamano hindura hamano no gushira ingoma ku mutwe ingoma ziremere abakinye karate n'ibisanzwe natwifatire wowe ngufu urazifise ngira ngo sinzi ego mugoye sinzi ko hari batangona gasoni karo gikora ko muzosura mugaruke undi munsi nikiye kintu mwobwira abantu mu guheza kino kiganiro hama dusezera abantu shimira abarundi kugira n'ibikorwa muko murategura muri future merci beaucoup president ngiraza kuca bivuga ko niwe nyene imigambi wa mbere mu magabo hama bwa mbere no gushimira abarundi bose sinzi bava kagera biragaragara neza yuko igihugu abarundi bari kwaritwarika imico nakaranga twarabibonye muri mukozo festival twarabonye amasosiyete menshi ashigikira ibintu by'akaranga vraiment no kuri turashima aho bigeze ikina turashimira n'abarundi cyane baba mu gihugu ca Éthiopie baratweretse urukundo ubumwe bafitaniye n'urukundo bafitaniye ese byo abandi bantu bo turabivyifurije abandi barundi baba mu bice byose abarundi muze dushirane ko atari umurundi mugenzi agushiri akwitwararitse agushize imbere mu mahanga nta wundi muntu umwe gukunda ico kintu twakimenya kizoba kiryoshe gifatanye ca kindi nturabe naka canke niki umve gusa ko ari umurundi hamwitwararike
ikindi naco zinagira mpereze ko novuga cyo tuma igihugu cacu Burundi gitera imbere cyane cyane apana muri vy'imiziki canke ivy'akaranga mu bisata byose ikintu kizotuma Uburundi dutera imbere mu mwanya muto nuko hazoshigwa imbere abafise ico bazi barabica umuntu azi ntibarabe yava ntibarabe n'icari kuko icari niyava ntibizokubaka igihugu na gatoya twarabayemo imyaka myinshi nta namwe ivyigeze bigeze igihugu ariko ingizotuma igihugu cacu gitera imbere turabica umuntu azi n'ico ashoboye hama tumushira imbere gutyo igihugu kizotera imbere kandi hazoza ubumwe hazoza n'amahoro urakoze mu madomene yose kandi yego naco novuga Vyinshi yabivuze ariko gusa kino no kongerako nuko nobwira umurundi wese ahari ku migabane igize isi yuko umusi wose bazokumva ko amagaba ari yaserukiye Burundi mu bijanye n'ibico n'akaranga atamusi numwe zogera tubatetereza ico ni cambere hama ikindi nobwira abarundi nuko amagaba turafitiye ubuseke bwinshi turafitiye ibiseke byinshi bibarindiriye turakwiza imyaka 10 turize ko zoba habanga kundi ivyino z'ikirundi nziza amasa neza y'amagaba asorongotoye neza ameze neza amasanamu yo kwitse novuga yuko asa neza vuba murazironka hama bisigaye dukundane abanyakaranga bose aho bari dushire hamwe ejo akaranga ku Burundi kejo kazoba gatandukanye n'akaranga turi n'iki gihe turimo zoba tugiye ku yindi novuga yindi ntambwe idasanzwe kuko biragaragara neza yuko n'imigwi ndagakaranga myinshi kirasohoka igihugu navyo bizotuma Uburundi bumenyekana tugashobora no kuronka ingenzi nyinshi biciye mu mico n'akaranga cyane vraiment ndaryohewe gose iyo ndabona ivyo wacu biriko biraduga Chibimva ncomva mafitire ko twakunda umurundi kazi Ati tigadiri bari ndayikunda y'umurundi kazi Ukeye mu gicugu ucika kazuba kamara imbeho yo mu mutwenzi gatera intege mu mavyuka kimbagiza ibisabo ugacura inyana yo uri mwari wabi umushariza ruhimbiwe murundi kazi uko murimbaje cyane uriwe uri mu zede none bandayikunda gutiyo ndirimbo atari nari ndikunda amafyeri ivyo simuko muravuga no ibintu biko bavuga jewe birandaba biraryosha gose yanda batera intege ndakunda amagaba je ndakunda n'abantu bose bakora imbyino z'ikirundi babandanye muturyohereza akaranga n'abana bacu bazubakure bari fier kuba barabarundi bo bazokuraho byararyoshe byarabaye byinshi byarabaye nimutse mu bihebe hari ukuntu nyine mu bihe ababihe mugira pause bacha bisura kukaja hasi kandi urusura kuvura abantu kandi bari basinziriye gusaba inguvu nyinshi mugabo mwandangeje inguvu n'indi miguko nyene ugasanga tuzosanga byarabaye byinshi biryoshe ndo no n'abandi barababipinga basange barabaye bafana bakaranga reka ndabashimire gose amagaba Jene n'abantu bose havye kino kiganiro ndabasaba kugira partage y'ikiganiro kugira mushobore gushikana ubutumwa bw'amagaba kure kiganiro cacu kure kugira ngo bagiye batatuzi kuko abarundi bose 10 zingahe ziri mu ndi 10 ingahe ziri hanze bose ntibatuzi mugabo arashaka kutumenya biciye kuri mwebwe so usanga abana batazi ko magaba mu Burundi ari mu gwitwa magaba bakora ibintu by'ibitangaza nk'ibi mugabo batabazi bakabamenya kora ko bahaye link batira abantu mumenye n'ivyo bakora hamba mushigikira abantu muzo gushigikira umuntazi mugabo maze kumenya ukabona n'ivyo akunda ukabikunda biroroshe gusa kumushigikira kandi yozi nagushiriyemo ushigikiye amagaba ntushigikiye abantu ho magaba ushigikiye igihugu ivyo dukora ubikora n'ivy'igihugu ni kwiteka ry'igihugu c'est au service de la nation burundaise voilà ndabivuze kandi ndabisubiyemwo shira kuri link ndabibasavye sivyo iyo tuvuze ngo please like share and comment c'est pas la routine si ibintu vya kamenyere si jambo rya kamenyere twiva ko tuba twifuza ko mu bidufasha gupartage nta kintu bigusaba ni imisogo ndingahe gufite kwipartage ugashaka link bari kuri statut yawe nambari muri groupe navyonze n'abari abantu babiri buca batutwirungikira kugira ngo dufashe gushikana ubutumwa bwacu kuri turayivuga ntimubikore mukibaza ko ari juste la routine mugabo
turifuza gose ko mubikora mu bidufasha hama nimba utaragira subscribe wakunze ikiganja wakunze ibiganiro byacu navyo naco bigutwara no gutonda gusa hama bahagu bikorohereza kubona ibiganiro byacu vyoroshe biciye juste notification. Rero ndabashimire gose bakunzi bacu nizere ko mubaza kubana muguwe neza même après l'émission hama reka nshimire n'abatumire banje mwaje uyu munsi ndabifuza kugaruka kandi muzanye ibintu bishasha bitesa. Merci beaucoup. Bye bye, à très bientôt. Siren Vibes TV.